we namba naritahuye hari ibyo ntaza gukora kuko natahuye ko mu buri mu bwami ndimwo ibi byemewe canke bitemewe. Nico gicapo igihe Yesu Kristo watobaraza urupfu gogo rurashobora kuza mu gihe ukiri muri ivyo vyaha wocuja hehe? Hey, naribwize ruwampambiwe nifata uko nishakiye ishayo ry'umwijima ryari ryaranyuzuye ariko ubu Shalom shalom ndabaramukije abakunzi mwese ba Fresh TV 257 nizere ko mugowe neza mu byanyu no mu banyu nkuko muvyumva turi mu kiganiro Gospel Sound hama muri kumwe na Iteriteka Alex ariwe DJ Alex hama ndi kumwe n'umutumire adasanzwe umuntu akomeye cyane reka ndamusabe abidondore. Ndabaramukije mahoro y'Imana abantu muko murakurikirana Fresh TV plus 257. Karibu cyane turaguhaye ikaze muri studio za Fresh TV 257. So ushobora kutwidondora akazina muri bande? Okay, ku batanzi nitwa Christian Niyonshuti. Ego mbega Christian ninde ko abantu batamuzi Christian ninde? Christian Niyonshuti ni umusore w'umurundi w'umunyeshure akongera akafise n'ingabire yo kuvuga Yesu Kristo no guhamagarira abandi kumwizera no kumukorera biciye mu ngabire yo kuririmba. Ego mwavyumvise yitwa Christian akaba ari umuririmbyi hama ukaba uririmba indirimbo z'Imana. Mbega umuziki niki kuri wewe? Bon, umuziki ni instrument imwe canke se igikoresho kimwe ncishamwo message Imana iba yashize ku mutima wanje. Ku rundi ruhande ni ico ncishamwo guhimbaza Imana kwanje. Ni kimwe mu nzira nshobora gucamo mu kugira mpimbaza Imana. Ego none nk'ubu uri kuraririmba uba uri kuririmbira abande, uri kuririmbira Imana canke uba uri kuririmbira abantu ushaka guha iyo message Imana yashize mu mutima wawe, uri kuririmbira nde mu gihe uri kuraririmba? Mu bisanzwe Imana yo ico mba ndiko ndakora mba ndiko ndayumvira kuko birakunda ko Imana igutuma ukanka nkuko Nowa yabigize ikagutuma ukagambarara. Ku ruhande rumwe mba ndiko ndumvira Imana hama ku rundi ruhande mba ndiko ndirimbira ba bantu baza kuvyumviriza kuko Imana yoyo nta gishasha kuri yo. Ego none mwoba mwatanguye kuririmba ryari? Mwatanguye umuziki ryari? Umuziki natanguye kera cyane ndivuga ko nari niga muri 5e primaire mu wa gatanu. Ubu naho ndi mu wa kabiri wa kaminuza ni kuvuga ko à peu près 10 ans. Ego none wamenye gute yuko kuririmba ari impano yiwawe? Wamenye gute iyo mpano Imana yashize muri wewe? Impano ukuntu nayimenye ko kuririmba ari ingabire yanje, ndibuka ko muri iyo myaka nari ndi muri Sunday school. Ego Mugabo abantu bakunda kunyumviza ndiko ndaririmba bakavuga bati uraririmba neza, mugaje kuririmba neza no kuririmba nabi je ne savais pas comment no bidifferencia. Abavyumva nibo bavyumva ko ndirimba neza. Mugabo ngeze rero muri uwo mwaka wa gatanu nova ntanguye kubikunda ku buryo ntangura gucompose turirimbo twiwanje. Abantu bakuze twigana canke babagenzi banyumvirije bavuga ati oh wow wanditse akarimbo keza banyankoraja kugeraho rero ntangura gufata ingingo yo kuba notegura nanje ingene nozoja muri studio. ego mbega uri kurandika indirimbo inspiration ikura hehe canke amajambo yo kwandika uyakura hehe? Bikuzamwo gute kugira ngo ucompose indirimbo? Newe wikomporiza indirimbo canke barakwandikira bigenda gute uri kurandika indirimbo? Inzira bikunda gucamwo mu kwandika icambere, inzira ya mbere bikunda gucamo n'igihe ndi muri prayer, igihe ndi mu masengesho ndakunda kuronka ihishurirwa ry'indirimbo. Iyindi nzira bishobora gucamwo ni mu gihe nagiye gusenga canke ndiko ndasoma Bibiliya hama hagasigurwa ijambo ry'Imana nkumva ko mfashijwe. Hari igihe numva iki kintu kimfashije cofasha n'uwundi no gishira muri melody kikaja gufasha uwundi muntu. Hari n'igihe ngira observation ku bintu biba, realite y'ibintu biba mu buzima. Ego Hama nkumva ko
nobishira mu mudiho bikigisha. none nk'ubu usohoye indirimbo ifasha gute umuntu? Hari abantu bumviriza indirimbo bakumviriza umudiho wayo kugira bagire nyene vibe nyene baryoherwe. Ni gute indirimbo ushobora guhindura umuntu? Bigenda gute? Pour moi ce qui compte cyane ni message ibitekeye muri iyo ndirimbo. Iyo message iyo umuntu ayumvise iyo imushikiriye hama akavuga ati par exemple ndafise indirimbo twareka kurira, Ego. iyo reka kurira irimo message yo guhumuriza umuntu yari yihebuye malgré ko ibyo twocamo byose byo bikomeye, Imana iguma idukunda. Imana urukundo rwayo ntiruba expire, iradukunda kandi iratwitayeho. Ibyo dushikira byose ibyo tugwanya byose ntabwo binganya power n'Imana yacu twizeye idukunda itwitaho itubabaye. Rero tubwirwa ngo uri muri twebwe aruturi mu bisi. Ego. Kubw'ivyo iyo message igihe ishikiriye umuntu yari karihebura yari kariganyira hama kumva ati ntibikwiye ko niganyira, akabandanya nezerewe presence y'Imana akavuga ati nubwo noca imbere y'umusozi, nubwo noca imbere y'ibingerageza bingana gute ntibishobora kunyiganza ukwizera kwanje kuko nubatse ku rutare. Avantage yo kubaka ku rutare nayo ni ukugira ngo ibihuhusi n'imiyaga n'imvura bije ntibimusenyure. Iyo umuntu rero yumvise iyo message hama akagarukana ibyizigiro byari afise ku Mana, ça c'est but yanje biba yateint. Ego. Urumva ikintu nyamukuru witega mugeje shaka utubwire ikintu witega weje gusohora indirimbo nyuma y'igikorwa weje gusohora, ni ikintu witega? Ikintu ca mbere nitega nuko habaho transformation mu buzima bw'umuntu biciye muri ya message. Donc mu Kirundi nuko habaho ihinduka. Ego. Hama ufise vision iyahe? Ni ikintu ushaka gushikako muri kazoza? Ni ikintu ushaka nicaye gicapo ufise ushaka gushikako? Usanzwe ingabire si jewe nayihaye. Ego. Nayihawe n'Imana nk'uko abandi yabahaye ibindi. Jewe rero wandemye agashima yuko ampereza iyo ngabire yo kuririmba, ndazi ko ari nyuma y'igikorwa ciwe kugira ngo agishitse. Si ngomba yuko ntombereza ibintu uko jewe nshaka, ahubwo ngomba gukora nk'uko Imana ishaka ko nkora. Shaka guca Imana ishaka ko ncanye naho ishaka ko nja, niho negerezwa guca. Ni kuvuga iki rero? Vision mfise nuko abatarizera bizera biciye muri ubutumwa bwo kuririmba, ariko kandi hari ibindi Imana ishaka nibyo byiza kuruta ibyo jewe nshaka. Nico gituma na Yesu mu gusenga avuga ati ariko data nibibe uko jewe ngomba ahubwo bibe uko wewe ugomba. Ivyo Imana igomba nivyo byiza, ikizo bigomba ndayisaba rero kuma kuyumvira kunezerererwa ubugombe bw'Imana, nico ndayisaba. Ego. None hari umuntu yokibaza iki kibazo ati none wavuze yuko ugendera mu vyo Imana igomba, none mbega nta migabo n'imigambi utegura vya kazoza kubijanye n'umuziki? Kwera buri mwanya wose urongorwa n'ivyo Imana ishaka gukora. None ushaka kutubwira imigabo n'imigambi utegura muri kazoza canke nayo nyene ni Imana igufasha kuyitegura canke? Bon, Imana irampa revelation, iranyereka igikwiriye mu mwanya ukwiriye nyene. Amen. Ubu ndafise revelation yo gukora album. Ego. Album y'indirimbo. Ni kuvuga iyo rero maze kuronka revelation nkayisengera Imana ikampa indirimbo nazishize muri studio ngo ndiko ndazikora. Kandi ce qui est étonnant nuko abantu bamenyereye mu mastile ya rap, ya dancehall, ya reggaeton, mugabo cette fois-ci revelation Imana yampaye izi ndirimbo zo guhimbaza no gutazira, ama worship songs agenda buke buke. Nk'icyo ndiko ndagikorerako. Inyuma yaho ndafise indiyerekwa ryo kuzoca nkora concert yo kulansa iyo album no kugurisha ama CD y'iyo album. Urumva iyo n'imigabo n'imigambi ufise uyu mwaka canke mu mwaka uza uyifise ryari? Bon, iyo ndayifise fin y'uyu mwaka kubera ko mu ndirimbo muri iyi album hariho abantu atari abarundi twaririmbana.
Ego. kandi bizonsaba rimwe rimwe kwiyunguruza swat nkaja muri Uganda swat nkaja mu Rwanda kugira ngo bikunde igikorwa tugikorane neza turi kumwe bamwe bamwe mu bo twakoranye featuring zo muri iyo album. Ego, none nizahe principe ugendera kugira ngo ndavyite gute nizahe principe zigufasha kugira ngo ushobore kugiranira iyo migenderanire n'Imana igufashe kuyumvira kukubwira ico ukwiye gukora vision ikintu ukwiye gutumbera kuko wavuze yuko vision yawe wumvira Imana hama ukayumvira kuca kubwiye gukora muri uwo mwanya ukwiriye. None nizahe principe zigufasha ni n'akahe kabanga wobukoresha abandi badakoresha ku mavizo yawo? Principe nyamukuru ni zitatu, ni nago rufunguruzo rwo gutera imbere rw'umuririmbyi. Ego. Icambere ni gusenga gushira imbere cyane, gusenga ni ikindi kimenyetso gisigura ngo mana I don't depend on myself, sinigenga cyangwa se sije nigize, ahubwo ndafise undi muntu ndepandako. Donc mu masengesho naho niho hantu je mbona nkura revelation, kuko nk'iyo nari mu masengesho hamabuke nkandika nk'indirimbo ndumva ko iri full of power and full of anointing. Hama principe ya kabiri ni gusoma ijambo ry'Imana no gukunda kwipresenta no gukunda kuja ahantu hose havugirwa ijambo ry'Imana. Ico rero kimatanye niki? Kimatanye n'ikindi kivuga ngo ivyo rero byigishijwe mu ijambo ry'Imana kuca tubigendera, apana kubimenya théoriquement nk'amajambo gusa, ahubwo no kubishira mu ngiro bikaba ubuzima bwacu. Principe ya gatatu ariyo ya nyuma rero, Ego. niyo kuba objective pas subjective. Hariho gukora ibintu uvuga uti jewe nkeneye babone jewe ko nkaze nzi kuririmba nzi gupreachinga nzi banyubahe ko ndumuntu yasizwe ndumuntu afise, ugashira imbere wewe gusumba Imana, ugashira imbere reputation yawe nziza, kuvugwa kwawe neza gusumba ko abantu bavuga neza Imana. No, ico kironderera icubahiro c'umuntu gusa, ni kirondera icubahiro c'Imana. Or que jambo ry'Imana tuvuga ngo ritubwira ngo kandi uyo ngo icyatumye apfira bose yapfuye kugira ngo ababaho ntibabeho bacinezereza, ahubwo babeho banezereza uwabapfiriye akabambigwa akabazukira. Niyo principe ya gatatu, ni kuvuga ngo mu vyo nkora byose ntihaboneke twebwe gusa, ahubwo abantu babone icubahiro c'Imana, bumve banyotewe Imana, bumve bubasha Imana, bumve bakeneye Imana biciye muri yangabire. Ego, hari ikintu wavuze principe ya mbere yo gusenga, nagira mpe message umuntu ariko aradukurikirana. Hari ahantu muri Bible havuga ngo ivyo mugomba byose bimenyeshwa Imana biciye mu gusenga, mu kwinginga no mu gukenguruka. Ego, iyo principe muzoyikoresha izobakorera mu vyo mukora vyose. So none hari ikibazo nibajije, none nta ntambamye uhura nazo mu gihe uriko urumvira Imana, nko bikubwiye ati sohora indirimbo ndashaka uzokorane n'uyu canke uririmbe style niyi, nta madute uhora ugira kubera urumva amategeko yose yahabwa n'Imana, none nta madute uhora ugira ati iki kintu kirandengeye canke birashika sinakimenye? cyane, kandi attention, burya ubugombe bw'Imana kubwumvira kenshi iyo ushatse guca aho Imana ishaka kuca usanga uciye ahatandukanye n'aho abantu bari bashaka kuca. Imagine nkaje nyine nkuko nabivuze, bamenyereye muri dance hall, bamenyereye muri hip hop, bamenyereye muri reggaeton, kuba Imana yampaye revelation y'indirimbo za worship songs. Hari ukuntu bidatahuritse ku bantu bamwe bamwe, ushobora gusanga nyene menga kuri bo they can say no, don't, kubera ko they are some barafise ukuntu they like me when I am muri zia style bashaka. Mugabo Imana nayo ubugombe bwayo nabwo burakomeye cyane. Iyo ni intambamye ya mbere umuntu ashobora kugira, ashobora kumvira Imana akaca asanga binyuranye n'ivyo abantu bari bashaka. Mugabo duhamagarirwa kumvira ubugombe bw'Imana gusumba uko abantu twobumvira. Icya kabiri ni côté financier, ku by'uburyo
imagine imana iguhamagaye ngo kora ikintu iki n'iki, ukabona ko bikwiye kugikorana n'umuntu. Dufate nk'akarorero nka Christian iri imbere, ukaba ufise iryo yerekwa ko mushobora gukorana indirimbo. You have no passport, you have donc urumva biraza kugukuta cher, mugabo nta mahera ufise. Mugabo Ego. Imana irazi inzira biza gucamo yoyo. cyane gose. Urumva ko ushobora kucugira intambamyi y'uburyo. Intambamyi rero ntizishobora kubura, ariko hamwe no kwizera Imana, wigogwa bari Imana, Imana ishobora kubura inzira igicishamo. Ego murakoze cyane. None ivyo bintu twumva vya dancehall, hip hop, mombato ni amastile twumva atandukanye mu isengero tutabona. Ushobora kutubwira amajambo make ibyo ari byo? Turabona generation yindi ya gospel irimba amastile atandukanye, hip hop, ama afro pop, ariko izo ndirimbo baririmba mu isengero ntibarazakira, ntibazirimba mu isengero, cyangwa ugasanga ntibabaha akaryo ko kuziririmba. Mbega iyo movement iriko iraza, iyo generation iriko iraza muri kino gihe tutabona mu isengero canke ama eglise amwe adatahura, shaka udusigurire ako kantu. Mu bisanzwe la musique c'est l'évolution. Umuziki urevoluwa, kuko dufashe par exemple ku gihe cy'aba Apollinaire batangura kuririmba bobo, ndazi neza yuko afrobeat itari ihari, amapiano ntiyari ahari, dancehall ushobora gusanga yari ihari mugabo itari bwabe develope. Mugabo urumva ko musique ari evolution, usanga hariho ama perfection agenda araba ku kintu c'amastile. Ego. Biragoye nyine ko babitahura muri church kuko baba bafite ibintu bamenyereye. Mugabo tugiye kuraba inkomoko y'umuziki iyo wavuye, tukaraba ku ruvyaro rwa Gahini aho naissance ya musique tuyibona, hama tukava kuri Gahini tukaja kuri Yehoshafati ategwa, hama Imana ikamuha revelation y'ukungene yoshira abaririmbyi imbere bariko bararirimba basenga, amahanga yarabateye agaca subiranamwo. Tukava kuri iyo generation tukagenda kuri Zaburi y'Ikora, tukava kuri bo tukaza kuri Paulo na Sila bari mu mabohero aho bahimbaza bariko bararirimba basenga, iminyororo ikaci ivuduka, ibidasanzwe bikagenda biba kuri abo bantu bose. Tubona Bible itubwira ko bararirimba bagasenga, bakaba basazishije ukwera. Mugabo nibatubwira ngo baba ariko bararirimba muri style iyi niyi, ibintu vy'amastyle n'ibintu vyagiye bivuka nk'uko umuntu yo créer style. Tuko turabona ama invention y'amastyle duhereye kuri ba Martin Luther, apana Martin Luther King ujya mu inspire wa Martin Luther King. Ibintu vy'amastyle nibaza ko ikikonta cyane, ikintu bakwiye guhereza agaciro n'umutima uriko urasohora ivyo bintu. Kubera ko mvuze jewe nti Mana ndagukeneye ngwinuve muri jewe, nkabivuga nk'akano muri hop, ubundi akaca agenda buke buke avuga ati Mana ndagukeneye. Uhavugira confusion ko menga Imana iza kumvira uyu yabitwaye buke buke. Orke Imana ntiyumva style, ahubwo yumva umutima uriko uratanga, uriko urayihamagara. Ego. Imana yumva umutima. Igihe twovuga duti Imana yumva style ya slow gusa, afrobeat ntiyumva, Imana yumva reggae gusa, ntiza kumva amapiano, tuba turiko turayibeshera, tuba tugize Imana nka tuyiciyemo amacakubiri canke se. None nk'ubu nk'akarorero ndakubaze, nk'umuntu ari muri Jamaica akaba ari hasengera, namba muri Jamaica hariho style ya reggae gusa, bisigura ko wa muntu Imana asenze kandi akayihimbaza mu kuri no mu mwemu, kandi abicishije muri ya style itaza kumwumva. Iramwumva cyane gose. Ni question de complexe rero y'ama eglise ataratahura, sino still. Ego, ikibazo nibaza yuko batarabitahura neza, gusa ari ikibazo ngira abantu bibaza ayo mastile baririmba origine yavyo iva he.
hari ikibazo twigeze kuganira n'umuntu to tuvuga kuri hip hop to turabaza nyene hip hop wewe to turavuga ni kweki aya mastile dufate nko kuri hip hop kweki bataririmba mu isengero batashobora kuyihimbaziramwo uwo so ama eglise yose itaririmbwa oya majorité nshi niyo ego la yayiririmba. majorité Ego. kandi no mu ntara nyinshi surtout za ruguru biragoye cyane ko twari indirimbo ya hip hop hama ngo bakumvirize bumva menga c'est du banditisme ukuntu menga nturi kurakorera imana nyene menga ni by'iki gangster ukuntu. Ego urumva uwo muntu aca atubwira ngo yuko hip hop atari igikoresho ciza co guhimbaza mu isengero co gukoresha mu isengero basi niko yatwishe uwo muntu. Iyo message n'ubu iracandi mudacarondera insiguro yayo kwiki hip hop mu isengero batayakira neza amasengero amwe atayakira neza ni kubera iki? Nibaza yuko ni kwa kuntu nyene bibaza bati twe ko twakuriye muri eglise twumva abantu baririmba muri tuno dustile tugenda buke peut-être ko ari two dustile Imana yatanze kugira ngo abantu bacishemo indirimbo. Ego. Or siko biri nta na hamwe Bibiliya ivuga ngo niyo mwahimbaza mbiciye mu kuririmba muzocishe muri uyu mudiho wituku nuku gusa. Ego. Kandi ndabibutsa ikindi kintu, iyo uririmbye neza uba usenze kabiri, uhimbaje Imana neza bikayihimbara Imana uba usenze kabiri. So hamarika tubandanye kuri Christian rero. So none Christian watubwiye ufise album shasha mu minsi izosohoka kandi ukaba ufise n'indirimbo ikiri shasha, ushaka kutubwira ivyerekeye iyo ndirimbo mbega yitwa gute? Mwari kumwe nande, indirimbo ni yande? Ego. Okay, mbajijwe ibibazo byinshi mu mwanya mutonya. Indirimbo yitwa naritahuye. Indirimbo iracari nshasha, ubu deja tuvuganira kuri chaîne yanje ya YouTube, wanditse naritahuye by Christian Niyonshuti featuring Dan Rapper, ucuhita uyironka ubwo nyene. Naririmbanye n'uwo muntu nyene yitwa Dan Rapper canke Dan Designer. Indirimbo ni yanje. Niyo bavuze featuring bisigura iki? Mu majambo make featuring bisigura iki? Featuring ni jambo ry'icongereza risigura including someone in your work canke to make someone take a part in your things. Ni kuvuga ni kwemvita umuntu mugakorana ikintu canke ukamushiramo mu kintu cawe. Yeah. Gusa indirimbo icayegukira wewe? Ego. None iyo titre y'iyo ndirimbo iciyumviro cavuye kweki mwayise naritahuye? Iciyumviro cavuye co kwita iyo ndirimbo naritahuye kweki waririmbye naritahuye kweki waririmbye iyo titre? Paulo yabivuga neza, avuga ngo natwe twarabukura kigwa nk'abandi, twese twari dukora nk'ibyo abandi bakora, twari nkabo. Ni kuvuga histoire yacu nimbi cyane, ariko Imana yaratugiriye ubuntu, turitahura, turamenya abo turibo. Ni kuvuga naritahuye bisigura ngo naramenye uwo ndiwe, naramenye ibyo nkwiye gukora, naramenye ibyo ntokora. Hari akajambo gatangura nkunda cyane muri iyo ndirimbo kavuga ngo iyo utamenya uriwe numenya ibyo wemerewe n'ibikwerekeye. Ni kuvuga ngo kwitahura biradufasha kumenya ibyo twemerewe mu buryo bw'imwemu, ibyo tutemerewe. Biradufasha kumenya amadroit yacu mu buryo bw'imwemu. Biradufasha kutagira ubwoba ko tuvuga duti kumbe nishigikiwe uku kose, ndarinzwe uku kose, ndakunzwe uku kose. Kumbe kwitahura birafise ikimazi kinini. Rero iyo tutabimenye, tutamenya abo turibo, turashobora kugenda nk'abari bo bose. Uraza umwana wa president canke w'umwami, igihe ataramenya ko papa wiwe ari president canke ari umwami, arashobora kujya ivyo ndonka abana, ashobora gukinira aho abandi bakinira, ashobora kugendera aho abandi bose bagendera. Mugabo igihe aronse information tivuga wewe uri umwana wa president yubashwe uko mu gihugu, aca atangura guhindura rero amarigara yagendamwo, aca atangura guhindura ivya abo bagendana, atangura guhindura
ibyo yakora bimwe bimwe n'uburyo yabikoramo. Kumenya rero abo turi bo biradufasha cyane, niho havuye inspiration. If you know, you know. If you know who you are, you know how to act. none iyo ndirimbo mu kuyisora wari ufise igicapi cahe, wari ufise vision iyahe, hama uba wisunze imirongo iyahe muri bible kugira ngo ushobore gusohora iyo ndirimbo uronke amapahoro, amajambo yo kuririmba, canke waririmbye banza tubanza wishura ivyo. Okay, ni testimonial song, ni indirimbo yo gushinga intahe. Gicapo mfise rero iza guhamagarira abandi bataritahura kumva akamaro ko kwitahura bakamenya baribo, kuko urashobora kutubona twese tukaba twitwa abahungu cyangwa tukaba twita abasore kandi tukaba twambara amapantaro twese, mugabo ikintu gihishije ubwo busore bwacu kikaba gitandukanye cyane. Ukuntu twese tuba turi abapapa, mugabo ubwo papa bwacu nyine twitwara bikaba bitandukanye cyane. Ujya rero abafise igituma yitwara kujya, undi nawe abafise igituma yitwara uku. Ni kuvuga rero jewe namba naritahuye hari ibyo ntaza gukora kuko natahuye ko mu bwami ndimwo ibi byemewe cyangwa bitemewe. Nicyo gicapo rero twari dufise. Ni kuvuga verset zo de référence namaze kuvuga nk'igiri mu banyefeso ivuga ngo natwe twarabukurakirwa nk'abandi, twari nk'abandi bose, mugabo Imana tugira ubwo buntu. Tumaze kwitahura ubu ntitukiri muri ba bandi. None ko dukunda kumva abantu benshi bavuga ngo baritahuye, mbega umuntu yitahuwe mu buryo nyabwo nyakuri n'ubwahe? Mbega umuntu yo kwitahura gute? Mbega umuntu yitahuye mu buryo bwa vrai atari fake? Ndibaza ari ubwa vrai n'ubundi buri fake, kubera abantu bose bavuga naritahuye, benshi bariyemera bavuga ngo baritahuye. N'ubwahe uburyo bwiza bwo kwitahura? Okay, kwitahura bishobora kugira insiguro nyinshi cyane, mugabo turiko turavuga twebwe mu buryo bw'imwemo. Ego, mu buryo bw'imwemo rero uko umuntu yitahura, kwitahura kwa mbere ni kwemera ukizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ayo niyo mahigwe aruta ayandi yose, kuko peu importe inzu nziza w'ubutahamwo, peu importe amahera w'ubufise uko yobangana, utarizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, Bibiliya wewe ikugereranya n'ikiziga. Urabona umuntu yapfuye, kuko Bibiliya bivuga neza muri Yohana wa mbere mu gice cya 5 guhera ku murongo w'10 kumanuka, ivuga neza ngo iri jambo ni ryo kwizegwa, ngo ufise uwo mwana muri we, ufise Yesu Kristo muri we, ni wafise ubugingo. Ni kuvuga uwizeye Yesu Kristo muri we akaza kuba muri we. Ni kuvuga rero udafise Yesu Kristo muri we ntafise ubwo bugingo. À l'absence y'ubuzima habiki, yaramaze gucibwa urubanza. donc udafise rero ubugingo abafise urupfu. Mu yandi majambo, udafise urupfu rero peu importe imodoka nziza wobugenderamo canke inzu nziza wobutahamwo canke amahera wobufise, ni kuvuga canke ingene oba uteye embouteillage kuri social medias, ingene abantu baba bakubasha utaragira Yesu Kristo umwami n'umukiza muri wewe, ntabwo uraba ufise ubwo buzima. Ikindi naco, ufise umunezero uri limite w'akanya gatonya, ariko hariho uwundi munezero w'ibihe bitazoshira n'amahoro y'ibihe bitazoshira udafise. Ibyo nabyo ni kugira Kristo muri we, niho bironka, niho guhazwa kukuri kuza. Kuko mu gihe utarize Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukabusambana, ukabona inzoga, ukabukora ibi na biriya, uzokwibaza ko ari byo birimo umunezero wawe. Et finalement, contrairement uzosanga ata munezero urimo, ahubwo ibyo bitera umubabaro usumba wa munezero wagenda kurondera. Ego, murakoze cyane. So ushobora kubwira akajambo kamwe ku bantu bako baradukurikirana, ubatekerere akajambo kamwe, hama ucugira ko utugira n'akapera gatonya. Ego, norangiza nevita umuntu wese atarizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ko mwizera, kumuha umutima we, kumuha ubuzima bwiwe kugira ngo abuganze. Kuko
igihe Yesu Kristo watoba araza urupfu rwogo rurashobora kuza. Mu gihe ukiri muri ivyo vyaha woca uja hehe? Kandi hariho ubuntu bwatanzwe, hariho common grace yatanzwe kugira ngo umuntu wese yizere. Nturiho amahera kugira uronka agakiza, nta kiguzi na kimwe, ni kwemera ukatura uvuga uti Yesu Kristo ndakwizeye ngo ube muri jewe. Wizere Yesu Kristo watubambiwe, wapfuye ku bw'ibyaha byacu byonyene. Nobatumira rero abatarizera kumwizera akaza akabaganza nk'umwami n'umukiza. Abamaze kumwishobora kuba aherereye arashobora gusubiranamo natwe rino sengesho. Urashobora kwatura uti mwami Yesu ndagushimiye cyane ko nkunda, ndagushimiye kutakunze kompfa ntarumva iby'inkuru nziza yawe. None ndafashe ingingo kuri no sano uyu mwanya kugira ngo uze ube mu mutima wanje, unganze. Ndemeye kukwakira, ndemeye kukwizera nk'umwami n'umukiza. Ndakwinginze umparire ku bicumuro byanje byose byo muri kahise. Ndaguhaye ikaze uzi kuba mu mutima wanje. Iminsi yanje yose sigaje yo kubaho zo kwame ndakwizigiye. Ngwino nkomeze, ngwino ushoboze ibyo ugomba biri byo bishikara kuba mu buzima bwanje bwose. Shishikare gukora ibyo ugomba no kuguhesha icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane, turagukeje wewe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ukoze ikintu kidasanzwe utazigira wicuza na rimwe mu buzima, kuko Imana iratubwira yuko iyo hagize umuntu umwe wenyene akizwa Mwijuru haraba celebration, mwijuru havuzwe inzamba, abamarayika akajagari ko munezero. Yego, baratazira Imana bagahimbaza bigina intsinzi y'umuntu umwe wenyene akijijwe bambe. Rero turagukeje wewe, Imana izogufasha, Imana izogufasha ikurongore mu nzira zayo, kandi mpemu yarazogufasha kubandanya ushinga imizi muri Kristo Yesu. Rero wumvira Imana, urongorwe na mpemu yera. Reka ndamusabe Christian agire ko atugirira akapera gatonya kugira dusozere kino kiganiro, adufashe. Ego, murakoze cyane. Ndashobora kuririmba naritahuye nyene. Ndatandukanye na cagihe naribwizera uwampambiwe, nifata uko nishakiye, ishayo ry'umwijima ryari ryaranyuzuye, ariko ubu naritahuye ibyari inyungu byahindutse ubuhombe. Kuva nizeye umwami yampambiwe, ubuzima bwanje yarahinduye, mahoro umunezero biranyuzuye, buno n'urukundo byiwe nibyo nishimiye. Ndi umwana w'umurogo kwa data, se nd'umushumba nd'umuraganwa na data. Ndibone yo mu jisho rya data, ico nkurako yo cagitata. Rukunda nkunda na karamata, ananipenda nilinda kwake nimedata. Ndakunzwe, ndarinzwe, ndahiriwe kuko namumenye. Nundonderere hahandi naritahuye, sinkikora bya bindi naritahuye. Nundonderere hahandi naritahuye, sinkimeze kwa kundi naritahuye. Nundonderere hahandi naritahuye, sinkikora bya bindi naritahuye. Nundonderere hahandi naritahuye, sinkimeze kwa kundi. Yes, yes.